Bakunze Magic TV mumeze neza murakomeye. Ibikorwa turimo no munsi n'ibikorwa vya Braludi ikinyobwa VIVA, aho uyu munsi baramutse bahereza ubushimwe abanywanyi ba Braludi abanwa ikinyobwa VIVA. Nako uko biriko biragenda sukundi no kuba baratomboye, ariko uyu munsi baje kubashikiriza ubushimwe no kubashimira kubona banwa ikinyobwa VIVA. Namwe bwaho muri hose nta kindi tubabwira atari uko mwashika ico kinyobwa VIVA. Ibi ubushimwe buracabandanya ni bwinshi, reka ndabareke muravyirabira. Bakunze Magic TV nko mwabibonye turi mu bikorwa vya Braludi ikinyobwa VIVA. Mwabibonye novuga ko nibijanye na marketing ya VIVA canke Braludi muri ivyo. Uyu akaba yatomboye iyi moto. Guys, murayizi namwe ngene zimvye. Reka tuyage twumvize ingene yiyumva, hama twumvize ncagiye gukora. Mumeze neza? Je numva meze neza cyane gose. Wiyumva gute? Je numva mfise umunezero cyane ntangere. Mbe watomboye iyi umaze kunywa amaviva ngana gute? Ari maze kunywa nyinshi, giye kimwe naragwaye namwe nk'icenda. Yego onsubiriye mu nyuma niho naca ntomboza amaze kunywa dutatu. Yego. Iyi moto iraruta n'imiduga. Ni miliyoni 25 nshasha. Waranyaye nk'iviva wumva yuko viva 9 na miliyoni 25 wumva gute? Haje ashana ahubwo noshima Imana vraiment no kore. Warubyitsede? Navyo naniteze no kore. Yego. Nigiki ushimira Braludi? Ndashimiye Braludi ko yama itugarukirako ikatuzanira uturusho nk'utunye. Nkaba natomboje irumoto rungana ukunye ari nanyweye iyo iviva. Yego. Yego. Mbe uru rumoto rungana ukunyene urazi kurutwara? Iyi moto nta ndame ya gutwara mugabo nzo ntina ndabimenya. Ugiye kuyikoza iki? Kuyigurisha kugira iki? Oya ntawe nzogurisha. Miliyoni 25 mfumugura imodoka manje. Oya mbwira ugiye kugira iki? Tuzovyumvira mu muryango tuzobigenza. Ngo warasanzwe ukora iki? Jewe nari umwirimizi wo ngaho nyene. Umwirimizi ni kuvuga umurimyi. Umurimyi. Aha mu gisagara ca Bujumbura ko atabarimye bahari. Ni ruguru mu Gasozo muri komine Mubimbi. Ku mutumba Buhanda. Ne wateguye kwimoto yavishikayo gute? Ni moto ndaza kuraba abashoferi baza kuyinduga. Cyo uyigurishiriza hanye mu gisagara utani miliyoni. Nesibye. Reka tugushimira akoze cyane. Murakoze namwebwe. Bakunze ba Magic TV nkuko twababwiye twacha mu bikorwa vya Braludi ikinyobwa VIVA. Ubu tugira tubandanye tuyage n'ujejwe marketing atubwire uko ibintu bimeze, uko aya mahiganwa ameze, ko mwavyemse ko bibandanye mumeze neza. Yego namahoro. Namwe tumeze neza. Iki gikorwa ca VIVA cyatanguye ryari? Cyatanguye haraheze amezi 2 n'inusu. Yego iyi promotion ya VIVA Malta itanguye. Yego. Ni rya mbere muhaye ubushimwe abantu. Oya rigira gatatu. Twari tumaze gutanga kabiri aho abari basanzwe baratomboye holo bashoboye nabo gutsindira aya mapri nkuko mwabibonye. Yego. Hari ukuntu bitazungurutse cyane mu bantu, bamwe babibonye ngaha baratangara. Ni gute muri ko murashaka kubiduza kugira abantu babimenye, kuko ubushimwe burarenze ku mahera 800. Ahubwo tubahimirije namwe mudufashe kubimenyekanisha, kuko twari twaragerageje ko dushoboye turucisha mu maradiyo, mu televiziyo, kuri WhatsApp, Facebook, turahimiriza n'abantu abagenzi mudufashe kubimenyekanisha. Igihe uko tuje gutanga ubu bushimwe bukomakomeye turaheza tugasubira twabicisha kuri televiziyo no ku maradiyo. Namwe nk'ama media digital mwadufasha ahubwo gushitsa kure iyo message yuko abantu batombora amapri akomeye vy'ukuri kandi ko tombora itarahera. Yego. Biki gikorwa cyo bakiko kibanga mu ntara ya Bujumbura gusa canke no Burundi bwose? Oya ni mu Burundi bwose, kuko nko nako ndasigura kare VIVA zikozwe twebwe bagashira kubwo burumyo buca bija mu gihugu cose, aho umuntu ayinywere hose arashobora gutombora ari iryo cupa canke ayo 500 yo muri Eco Cash canke aya magrolo twatanze tuktuke imoto n'amakinga. Yego. Mbe mwadufasha mugasigurira abantu bari babizi banwa VIVA mga batari bazi ingene iryo gano ko rihari, mutubwire ukuntu bamenya ko batomboye, ukuntu bashobora kuba boshika ngaha. Duhereye ku ntango, uguze VIVA Malta ukafundura karumyo,
turabasavye muce muraba mu karumyo ko atakirimo mu karumyo hariho handitsemwe icupa muca musaba aho nyene kuri ubwo bunywero canke kuri iyo butike bagaca babaha VIVA musanze handitsemwo ibiharuro n'indome muca muvyandika muri message mukarungika ubutumwa ku numero 190 muca muronka amajana 5 muri eko cash mugize amahirwe asumbirije mugasanga handitsemwo grolo aho naho muca mubivuga aho nyene mutomboreye bakabandika baca baduhamagara twe muri Brarudi muri marketing bagaheza bakaduha identité y'uwo muntu na telefoni yiwe bamaze kuba benshi tugaheza tukababwira tukabaha isango tukababwira aho badusanga tugaca tubahereza ukuri kwamye ivyo abatsindiye baramanza bakagira tirage au sort nkuko mwabibonye tubifashijwemwo n'ubuserukira ubutungane kugira vy'ukuri twerekane yuko ni ku mahigwe y'umwe wese hari ukuntu hari amaviva ariko kutubotike duto two muri quartier mbe ujye muri quartier ndashaka kumubwira atera abanatomboye hakagira icyo mfasha ego ujye muri quartier nawe abazi hariho abaserukira ubudandaji bakorera mu makartier wewe abazi abo twita abadelege abo baserukira ubudandaji aca murondera akamubwira ati je ndafise umuntu munaka yitwa gutya afise telefoni izi yaratomboye grolo bagaca badushikiriza rero izo numero reka tubashimire cyane murakoze namwe Jaji murabona yuko igihari mubandanye mwiyongera rero kugira ngo mushobore gutomboza n'iyo bajaji sigaye sivyo none urabona yuko cibazana igigumye hajya uno munsi nyene ubunyene cyangwa utangura ufise igihumbi utangure wihereze kamwe kazi usubira kandi kijya kibajaji ntigisubire kuba haya kigitware sivyo none mubwire n'abandi yuko bari bose ari sawa turabashimye rero imana ibahezeye banda yamwihereza urabona yuko hamwe na VIVA mali tari ibintu byiza cyane urabona yuko mutama hariya peke yafoye urabona yuko ari sawa itiririye nabe itari igitezi nabe ishiramwe igitezi yisanisha ku musozi rero nabe kiramusaranye ku musozi mama we imana ibahezeye rero cyane turabakunda amen